Yese nuko bakunzi ba Igozen TV reka ndabaramutse ndabakunda cyane ndanabifuriza kumbure umwaka mushasha wa 2023 muze mu wuje neza nawo ube ubagwe neza nuko mu gisagara ca Gitega mwiyi minsi ibiri iheze ndavuga umunsi wa Loven 4 n'umunsi kumbure wa Loven 5 hari biteramo bibiri bitandukanye aho havugwa hirya no hino ubupfumu n'imiti kumbure vyaranze ibi biteramo bibiri kimwe kikaba ari giteramo cyabaye ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 2024 Kigarama uwo mwaka nyene wa 2022 igiteramo cyari cyateramishijwe na We Love Music hamwe na Wizi Design kuva mu gisagara cya Bujumbura. Ico giteramo kikaba cyabereye mu gisagara cya Gitega ku Ngoma Bar aho ico giteramo kabisa novuga ko cyabaranzwemwo swata itandukanye imyidogo hirya no hino bakavuga ko bari baroze show yabo, abandi nabo bakavuga ati show yahomvye kubera ko show ata promo yigeze ironka. Reka tugaruke kuri show kumbure nayo yabereye muri Antonio Bar ku Masanganzira. Igozen TV. Uku niko umuririmvyikazi w'umurejande Gitare Chanera Junction Queen yanezereje abafans biwe b'Igitega maze yambaye neza yashajije ari kumwe n'umudanseur wiwe, ariko haciye akanya gato Shan Queen ataraheza playlist yiwe abajije umutekano baca basesekara kuri stage kubera ko kumbure amasaha yo kugara ikirori canke igiteramo yarageze. Kurikirana gato nkanakwibutsa kandi ku abafans bari barindiranye igishika Alvin Smith kuko atari bwaririmbe. Kurikirana uko byagenze. Nuko Alvin Smith atarindiriye ngo MC amwakire wenyine ahita ava mu modoka aja kwirabira ingene biriko biragenda maze ndagashavu ingene biriko biragenda aho yabona ko kabisa show igira ihagarikwe kumbure bivanye n'amasaha. Mbega hakurikiye iki? Gumana nanje rero Enipro kuri Igozen TV murabe ingene vyagenze.
tubabarire ati maze abajijwe umutekano barikanga bamaze kumva iryo jambo ngo mubise kokayine. Show yejo yaranzwe kumbure n'utu ezorite twishi cyane aho abari ku masanganzira ejo muri Antonio Bar. Byari ibintu kabisa bitari bwaboneke mu gisagara ca Gitega. Much respect to you Alvin Smith, aho kabisa wagwaniriye abafana. Kumbure uvuga ati sinova Igitega ntabanezereje canke ntabaryoheye. Mbega hakurikiye iki? Umviriza gato aka gashavu kumbure uko abafana bagerageje kuvuga bavugira Alvin Smith na Sean Queen kugira ngo baririmbe. Nako Sean Queen we yaramaze kuririmba indirimbo nke, bikavugwa hirya no hino ko amasahango yo kugarasho yari yageze, ariko kumbure kubwo abafana ba Alvin Smith na Sean Queen bakunda kumbure abo baririmbyi babo baragerageje gusabira abajejwe umutekano kugira ngo kabisa nkuko abo baririmbyi bakunda bari batumwe ko kugira ngo banezereze abafana babo bo mu gisagara ca Gitega, baragerageje kubasabira kugira ngo baririmbe. Much respect to you Alvin Smith, aho kabisa wagwaniriye abafana. Kumbure uvuga ati sinova Igitega ntabanezereje canke ntabaryoheye. Ariko kumburi nongera shimira byimva mutima abajejwe umutekano kumburi bu bavuze ati reka kumburi ugu muririmbyi tumuhe basi ako kanya gato kumbure aririmbire abafana biwe.
nongera kumvura nshimira abari batunganije iki giteramo ndavuga nka DJ Solite, DJ Solite, DJ Dollar Capital hariya anye, DJ Keve, Baba Yag hariya anye. Reka kumburi nongere shimire vimva mutima aba DJs bose bari bishike muri kijya kibanza, ndavuga DJ Comtiri, ndavuga DJ Wizard, ndavuga n'abandi benshi batandukanye. Reka kumbure ndabashimire aba MC batandukanye bari bahari, ndavuga King Saza kuva hariya mu gisagara ca Muyinga, ndavuga anye MC Bruno hari anye wari wahishike. Igozen TV.